Abakristo canke abamizirimani gushika kuri no minsi vyokugora yuko ushika kuri no saha utarabona ino filime ya Yesu Kristo canke Yesu. Ifilime twovuga yuko yanditse amateka kuva muri kahise ndetse n'uwo ikiyandikisha ndetse ituma bamwe n'abandi bahindura amadini ndetse n'abatari abakizwa canke n'abatakunda gusenga bakaza gusenga. Nayo si yindi filime ni ya Yesu. No musi tugiye turabira hamwe uno mukinyi wino filime Deacon yakinye nka Yesu. Mbega uno muntu ninde? Mbega yamaziki? Reka ndagusaba wewe utaragira subscribe kuri channel ya YouTube yacu, uje munsi ya video urabona ahantu handitse Ivyacu TV. Imbere yaho hari ahantu hera hatukura, hanyuma uheze ukande ko subscribe, hanyuma wemeze no gakengero kugira ngo uzohora ubona ibiganiro tuba tugenda tuguhereza. No kubera ko Deacon yavutse ku itariki 13 Ruhuhuma 1949 avukira i Oxford ni mu Bwongereza. Avuka ari umwana agira kabiri, hanyuma yiga Oxford ndetse yakuze cyane akunda ibintu by'amateatre, arivyo vyatumye ndetse aba n'umukinyi w'amafilime, aho yagiye akina cyane mu mafilime adasanzwe. Nyina wiwe yari umuforomakazi mu gihe se wewe nawe yari umumekanisye. Rero niwe yaje gukina ino filime ya Yesu. Deacon yatowe mu bantu bashika 1000, hanyuma bamaze kugira screen test, nukuvuga amaze kuba bamenyereza batoramwe abantu 233. Aba rero nibo baje gukina ino filime ya Yesu. Ifilime yakinwe neza na neza mu misi canke mu mezi 18 yose. Ifilime yatunganijwe n'uruganda rwa Jesus Film Company. Imbere yuko akina ino filamu yabanje kwitabaza neza na neza Injiri canke se igitabo ca Luka kidondora ubuzima bwa Yesu kuva ku ntango gushika kwiherezo, gushika kuduga mu ijuru. Ubwo yafashe imbere indwi zitatu imbere yuko batangura gukina, atangura gusoma inshuro zirenga 200 zose kugira ngo ashobore kuba ametriza canke afata ku mutwe rino jambo ry'Imana kugira ngo ashobore gukina. Abazwa kuvyerekeye ibintu vyamugoye cyane muri ino filime, uno mukinyi Deacon yeme avuga ati abantu benshi bifuza yuko nkoresha ijwi iri canke se ririya, ariko kubwo producer wanje ariwe producer yafashe ano masanamu yaje kumuhanura yuko nyabona yokoresha izina canke ijwi ryiwe. No mu producer kaba ari John Heyman, yakorera uruganda rwa Jesus Film Project. Ibi rero akaba ari byo vyatumye akoresha izina canke ijwi ryiwe. Deacon akoresha ijwi ryiwe, nubwo abantu benshi bipfuza yuko akoresha ijwi ryiwe canke iryoriya, ariko nkuko mubizi nuko Yesu Kristo yabayeho mu bihe birenze gose, ndetse technology yo gufata amasanamu ntabwo yari iriho. Nta muntu yarazi ijwi ryiwe neza na neza, arivyo vyatumye nawe ahitamo gukoresha ijwi ryiwe. Gusoma rero kino gitabo ca Luka vyatumye noneho bituma bimuha inguvu nyinshi zo kumenya Yesu uwariho. Ino filmu yafashe amezi 7 yose bashobora gufata amasanamu. Ikindi kintu gitangaje nuko igihe bariko barakina hari umugore yaje gufatwa n'amadayimone, ariko aje kwitura uno Deacon yakinye ino filime ya Yesu, yaje kumusengera. Noneho uno mugore aza gukira ano madayimoni yose aramuvamwo. Ikindi kandi yavuze gitangaje nuko mu gihe bariko bakina umudirector yaraje mu gihe bari bagumutse kubera gashahara nyene bari base kubahemba, hanyuma araza aramuhamagara ati Yesu
hanyuma nawe aravyumva, hanyuma baraja hamwe baravugana, ndetse bituma mu masaha 36 yose basura ku kazi nubwo ivyari ivyase. Ikindi kintu gitangaje nuko Satani yateye mu gihe bari bacumbitse mu hoteli i Tel Aviv muri Israel, igihe ire hoteli yafatwa n'inkongi y'umuriro, mu gihe batashaka yuko ino filime ya Yesu ifatwa, baje gusohoka impundu amarame bose. Iyi filime rero yaje guherahezwa mu mezi atandatu, mu mwaka n'amezi atandatu yose, kuko murabazi ko technology ico gihe yari technology twavuga yuko yitonda cyane. Si nk'uno munsi ushobora gukora filime ugashobora guca usanga ubwo nyene isohotse. Rero vyatumye ifata ico gihe cyose, ndetse iza gusohoka neza na neza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979 nkuko twaje kubibabwira. Iyi filime yari yobowe n'uruganda rwa Jesus Film Project, ryari rikuriye mu isengero rya Campus Crusade for Crusade, yaje guhinduka Life Ministry. No sengero no ngaha ibujumbura cyangwa se mu Rwanda isanzwe iriyo. Uno mukinyi rero Deacon, kuvuga yuko yakinye ino filime yonyene, nubwo ariyo yatumye amenyekana gusumba ya Jesus canke Yesu, nuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 yari yarakinye indi filime yitwa Triple. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974 yari yarakinye indi filime yitwa Vampires. Ariko ni nyuma yo gukina ino filime ya Yesu, yaje gukina izindi filime, twavuga nka AZ and Two Naf Tafu mu gihumbi kimwe n'amajana 1985, hamwe na The Federal Serpent mu gihumbi kimwe n'amajana 1976 n'igihumbi kimwe n'amajana 1978, cyo kimwe na Yari mu gihumbi kimwe n'amajana 1978. Rero uno Deacon, nubwo abantu benshi baba bakundisa kuvuga yuko ari Yesu, bagerageje ko baraba ino filime, ntabwo ari Yesu, ahubwo yagerageje kwishira mu ishusho ya Yesu kugira ngo ashobore guhindura amahanga biciye muri filime nkuko yari yabisabwe, ndetse yaranabihembewe kuko karakazi mu kandi. No kubwira yuko rero tugerageje kuba tumenye no Deacon nuko yarongoye, amaze kuba arongora abagore babiri, harimo umwe yarongoye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1977, baza kuvana mu gihumbi kimwe n'amajana 1987, nawe akaba atari ubundi ni Lula Lelaska, no kuvuga Rosa Maria Leopoldina Lubeniaska, no kuvuga Lula Lubeniaska, bavyaranye umwana umwe, nawe akaba yitwa Lala Deacon, hamwe n'uyundi yitwa Natalia Block, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 gushika uno munsi bakibana, nawe bakaba baravyaranye abana. Deacon rero ni umukinyi, ntabwo ari Yesu nkuko abantu benshi baba bavyibaza, ariko ino filime yatumye abantu beshi begerana cyane Imana. No kubwira yuko ino filime bwa mbere yakinwe mu rurimi rw'icongereza, ikinigwa na cyane muri Israel n'ibihugu bihana imbibe, ndetse ihindurwa rya mbere mu rundi rurimi ryabaye mu rurimi rwitwa igitagolange c'abanyafilipina. Ibindi no kubwira nuko inyuma y'ugukinwa kwino filime yatwaye amafaranga arenga hafi imiliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika, ariko iyi akaba yabaye inkunga y'abantu bahana hariya, akaba atari inkunga yavuye muri runo rusengero gusa rwa Crusade for Christ, ahubwo yagiye iba inkunga iva aha n'ahandi. Yatumye none ino filime inyuma yo gukinwa abantu benshi beyegurira Imana, noneho batangura kuba basenga. Kuva ico gihe gushika n'ubu abantu benshi bashika miliyoni 350 bakaba bamaze kuba basenga, ndetse ino filime ikaba yarahinduye n'ubundi buzima bw'abantu bivanye n'abantu baba bagenda bayiraba. Abantu bashika imiliyari
zitanu bakaba bamaze kuba baraba ino filime bivanye n'indimi zitandukanye zirenga igihumbi, aho yagiye ihindurwa mu ndimi zirenga igihumbi cyose. Reka ndabashimire kuba mwabanye natwe, ugira ikantu usize hariya muri commentaire like